Murahawe ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 Gitogoto 2025 imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe ahagazeko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiriza Pacifique nini nahazwe ko yigeze kurya abarundi nabo bagwaye kwaje. Uyu munsi rero abarundi ngo bariko bararya ngo nareke kuvuga ko bishwe n'ubukene n'inzara. Bamwe n'abandi babona ko uko ari ukumaramarira kuri Pacifique ngo kubera vyamunaniye gukura ubukene mu gihugu. Basaba abarundi gushira inguvu hamwe basezerere intwaro ya CNDD-FDD. Umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe avuga ko yarayatangaye yumvise ko ihinguriro ry'ibizuku Onatur ryugarijwe n'ingorane nyinshi. Abamwumvise bavuga ko bimaramaje kumva Ndabirabe yubahuka kuvuga gutyo kandi amaze imyaka irenga 5 yitwa ko arongoye abaserukira abanyagihugu. Ico ngo kigaragaza ko atari kaharanira inyungu z'abanyagihugu, ikibanza rimwo ngo akirimwo kugira agwanira ubutegetsi gusa bwa CNDD-FDD. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro iganuke Dondo Jemba z'umutima nije ndi kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma naho hari Jesirene Manirakeza idonido ni mukanya. Ndongeye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaraye yifatiye mu gahanga urongoye ishiramwe Focode Pacifique nini nahazwe ngo kuko avuga ko abarundi bakenye kandi bashonje, akibagira ko nawe yigeze kuba ariko arafungura abandi bagwaye kwaje. Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangarije muri komine Rutana intara ya Burunga ku munsi wa gatatu w'iyindwi mu bikorwa byo gushikiriza musitanteri mushasha wa komine Rutana. Uwo aramutswe igihugu akaba avuga ko ubu atari igihe co kwanjanjwa ahubwo ngo ni igihe co gukora kugira biteze imbere. Bamwe mu banyaburunga ndetse n'abarundi muri rusange bumvise iyo mvugo bashikiriza ko Ndayishimiye yamaze kubona ko ivyo gutorera umuti ingorane zihanze abarundi vyamutaye kuw'amazi agaca aronderabo amaramarirako. Ariko rero abarundi ngo ntibosamazwa n'ivyo bivugwa na Perezida Ndayishimiye, babandanye gushira inguvu hamwe kugira basezerere intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Umunsi wa gatatu w'indwi igenekerezo rya 15 Gitugutu umwaka wa 2025 niho Gordien Ntakarutimana musitanteri mushasha wa komine Rutana intara ya Burunga yashikirizwa ku mugaragaro na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibirori bikaba vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Sosimo. Mw'ijambo ryiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi yarifatiye mu gahanga urongoye ishirahamwe Focode Pacifique nini nahazwe ngo kuko avuga ko abarundi bakenye kandi bashonje. Ngo mubimenye yuko Imana itazobandanya yirukana basi imbere yanyu ngo muzogumana ngo babere umutego n'amakira uzobakubita mwebwe nyene mu mbavu. Mu gitabo naco c'abacamanza ikigabane ca 3 nawe nyene babuze bati bazoguma ngo kugira ngo bagume babibutsa vya bindi vyanyu. Nico gituma rero muzokumva abantu nka ba Pacifique atakindi bababwira rabi ngene ushonje rabi ubuziki barya bategerezwa kubaho. Perezida Evariste Ndayishimiye asigura ko iyo abantu nk'abo bavuze ngo baba bamukebuye Pacifique nini nahazwe ngo ariyo bagiza ko nawe yigeze kuba ariko arafungura abandi bari mu magume bagwaye kwashi. Kubw'umukuru w'igihugu c'u Burundi umukuru wa Focode ngo afise agahinda kubona iyo kwashi yaraheze. Jewe mbere iyo bavuze nanezerwa cyane kuko babandi yakara babanyibukije novuga bo bari batunze mu gihe c'amagume bari bahaze natwe dushonje bacatavuga ngo rabura shonje ubuziki. Ico nico turondera cyatubuze batabitubwiye cyagihe we wari kwarya neza. Pacifique ntiyarya neza turi mu magume tugwaye kwashi yarigeze agwara kwashi mugabo kubera agahinda kuko tuvuye muri yakwashi ashaka ko dusubirayo muri kwashi. Rero uravye nawe urashobora kumwumva ugaca wisubiza inyuma wewe nyene ugazosigara uricuza inyuma. Waramutwaye igihugu akaba avuga ko ubatari igihe co kwanjanjwa ahubwo ngo ni igihe co gukora kugira biteze imbere ngo ntamvo yotuma baguma mu bukene mu gihugu kirangwamwo ubumwe n'amahoro. Nico gituma iki gihe rero ni igihe atari co kwanjanjwa, ni igihe c'uko umwe wese ategereza kugira ico akoze kuko turafise amahoro tufise ubumwe, umwe wese ategereza kugira ico akoze kugira dutere imbere. Igihugu twamaze
twaramaze kukibona ishusho yaco igihugu giteye imbere inzira ivyacu twaramaze kuhabona kubera iki twoguma turi abakene dufise ayo mahoro dufise ubwo bumwe. Bamwe mu banyaburunga ndetse n'abarundi muri rusangi bumvise iyo mvugo bashikiriza ko Evariste Ndayishimiye yamaze kubona ko ivyo gutorera umuti ingorane zihanze abarundi byamutaye kuwa amazi agacarondera abamaramarako. Ariko rero abarundi ngo ntibosamazwa n'ivyo bivugwa na President Evariste Ndayishimiye, ahubwo babandanye gushira inguvu hamwe kugira basezerere intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Ishirahamwe rya leta Onatur rihingura ibizuku rihanzwe n'ingorane nyinshi zirimwo iyo kubura imashini rikoresha. Hasani Kibeya umushikiranganje ajejwe ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanganguvu yaraye abishikirije kuri uyu wa 16 Gitugutu 2025 mu nama nshingamateka aho yari umutumire kugira sigura ibijanye n'ishirwa mu ngiro ry'icegeranyo c'ivyasabwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kwisuzumwa ryakozwe. Bamwe n'abandi bashikiriza ko bimaramaje kumva iryo hinguriro rya leta rigire ritembagare nk'ayandi ya leta yatembagajwe n'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD bumaze imyaka irenga 20 busahura gusa igihugu. Basaba abanyagihugu gutahura ko umubesha besha kera agatinda akihinyoza. Ngo leta ya CNDD-FDD ngo imaze imyaka irenga 20 iguma ibesha abanyagihugu ko ibintu vyifashe neza, ngo none ubu itanguye yo nyene kuvuga ko ibintu vyifashe nabi. Abarundi bo nimba bashaka gukeburwa n'abategetsi bo muri CNDD-FDD ngo bariko barabakebura, ngo nibave hasi bikure ko intwaro y'abanyonyezi n'ababeshi. Inkuru na Ninete Nonse Mutoni. Amamashini yakoreshwa mu bisata bitandukanye by'ihinguriro Onatur rihingura ibizuku ntayahari, ibikoresho bimwe bimwe navyo nyene nta bihari. Amasoko y'ibizuku ishiramwe Onatur ryari rifise mu nzego zimwe za leta yarahagaritswe n'abari muri leta nyene. Hasani Kibeya umushikiranganje ajejwe ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu niwe abishikiriza abashinga amateka hari kuri uyu wa 16 Gitugutu 2025 aho yari yatumiwe ngo asigure ibijanye n'ishigwa mu ngiro y'icegeranyo cy'ivyasabwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kwisuzumwa ryakozwe. Kibazo rero nyamukuru Onatur gifise muri mwanya uko amamashini asanzwe ahinguka kora amakara ashobora gukoreshwa mu guteka canke cana ibikoresho hari bimwe hari mbandikora yindi usanga byo no kwita mu matiya pomiyere ikintu bya mwigure aboneka. Ikibazo nuko amasoko bari bafise zimwe barazibaza. Onatur kandi ifise ideni ringana hafi miliyari zine z'amafaranga y'amarundi kubera yuko abakiriya isigaranye batariko barayiriha. Ikindi kibazo nk'uko bibandanya bishikirizwa n'umushikiranganje Hasani Kibeya ni ikoreshwa ry'amategeko ya kera. Onatur ikoresha amategeko yo mu mwaka w'1989. Ayo nayo ngo abera intambamyi ku bikorwa bya misi yose ya Onatur bigatuma igeshira hamwe rya leta ridatera imbere. Uwo mushikiranganje yamenyesha ko ayo mategeko yonyene ariyo agiye guhinyanyugwa mu ntumbero yo gutora umuti w'ingorane zihanze Onatur. Batise irarane rirenga yariti hafi ya idine kubera yuko abakiriya bari bafise ariko barabajya. Ikindi kibazo nuko itegeko rigenga Onatur ari rya kera ryo mu mwaka w'1989 ayo ni mategeko bari bakorera ku kugira yuko ari intambamyi kuba bya misi yose ya Onatur gatuma haba ikintu kwita frein kuri développement de l'entreprise. Turero ubushikiranganje ukaba ugiye kwihutira shira amategeko mashasha ukaba ko bakwizera yuko vuba
kugira icyo gikorwa twite tubishyikirize n'amashanyarazi. Bamwe n'abandi bashikiriza ko bimaramaje kumva iryo hinguriro rya leta rigira ritembagare nk'ayandi ya leta Kotebu na Verundi n'ayandi yatembagajwe n'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD bumaze imyaka irenga 20 busahura gusa igihugu. Amashirahamwe ya leta agisigaye nayo nyene ngo ari ku mfiro, basaba abanyagihugu gutahura ko umubeshi abesha kera agatinda akihinyuza. Ngo leta ya CNDD-FDD ngo imaze imyaka irenga 20 iguma ibesha abanyagihugu ko ibintu byifashe neza, ngo none ubu itanguye yo nyene kuvuga ko ibintu byifashe nabi mu mashirahamwe yegukira leta arongowe n'abagenwa n'umukuru w'igihugu akomoka muri CNDD-FDD. Abarundi ngo nimba bashaka gukebugwa n'abategetsi bo muri CNDD-FDD ngo bariko barabakebura, ngo nibave hasi bikure kw'intwaro y'abanyonyezi n'ababeshi. Tukiri kuri ivyo nyene vy'ingorane zihanze ishiramwe rya leta Onatur zaraye zishikirijwe na Asani Kibeya, umushikiranganje ajejwe ubushikiranganje bujejwe amasoko ntangangovu. Umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe amenyesha ko atangajwe no kumva ko Onatur ihanzwe n'ingorane zingana gutyo. Agira ko asaba umushikiranganje Hasani Kibeya gukora cane yiga amayeri yokoreshwa kugira mu 2040 n'ibihumbi 2060 bivugwa mu mbona kazoza ibizuku bize imbere mu kwinjiza amafaranga mu kigega ca leta aheza afashe mu kwimba ubutare bunyanyagiye henshi mu Burundi. Azoheza atumwe ko n'inama nshingamateka ayisigurire neza iyo strategy abashingamateka ngo baheze bayishigikire bivuye nyuma. Kurikira Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka. Twende no kunikeni kwa tukafunikeni twara kuyaga kuwa energy nyinshi cyane emurumva yuko shoka kandi nabo aha akungure cyo twocha dusanga icyagaje nuko yitube oyaga yurite bakaya yurite mu bintu byo kwiga amastrategy Ori na dedicada de foca. Dedicada kuita dedicada de miswasana. Akashi imbere ibishantuze. Noneho natwe abashinga amateka uko twabyumvise umure n'ikindi gihe utwariko turabona ko turabona rero komandasi ariko kushikirana bagira ngo tumusabe uzeno ne ubwego dukorere Imode strategy ingene itumbe rushobora kuba extraordinary tumbe great kuburyo dufasha ko twiba bwa characters noneho abashinga amateka mutusigurire neza kugira ngo natwe twabwiye abarondera uburyo bwo kugikoresha turabe yuko aho hantu haronse uburyo noneho kandi byose bitungana aho tugari kibazo honyene muza guterera strategy neza kandi n'umushaka n'umuntu bikorwa kudateje rero asaba kwa programme uri question orale kugira ngo ndamusigure twese tubyumve hanyuma twese babigere ibyo twishikira cyane no munsi bagiye hojo ko n'umunsi wa mbere mwari kujana. Abatari bake bumvise ayo majambo ya Daniel Ndabirabe bavuga ko abategetsi b'u Burundi bakomoka muri CNDD-FDD bazi kwerekana ku mugaragaro ko ari ababeshi. Ku bwabo banyagihugu ngo vyokumvikana gute ko Gerard Daniel Ndabirabe amaze imyaka irenga 5 arongoye inama nshingamateka yitwa ko iserukira abanyagihugu, uyu munsi akaba ariho amenya ingorane zirangwa muri Onatur.
atari ukwerekana ko abategetsi badafise uruhara mu bibazo ubutunzi bw'igihugu burimwo. Ndabirabe ngo arerekanye ko ari mu kibanza atarakwiriye kuko adashoboye kumenya ingorane ziri mu bisata bitandukanye vy'igihugu, ngo bigaragaza ko ikibanza yicayemwo akirimwo kugira agwanire gusa ubutegetsi bwa CNDD-FDD atari ubw'abanyagihugu. Iyaba ngo yaharanira inyungu z'abanyagihugu, ingorane ziri muri Onatur abazizi kurusha umushikiranganji Hassan Kibeya ahashitse ejo ubundi, ngo kubera Ndabiraba hamaze igihe ubutegetsi burimwo indongozi zigenza gutyo, ngo sibwo abarundi bakeneye. Ngo birakwiye ko abanyagihugu bahaguruka bagashiraho ubutegetsi nyabwo. Ikiza ca kolera kiramaze kwaduka Igihanga muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura. Abantu 200 baramaze gufatwa n'ico kiza, 3 barapfa. Araheze hafi ukwezi zone Gihanga muri komine Mpanda ihanzwe n'ikiza c'indwara ya kolera. Uwo murindi wibonekeje mu gihe Uburundi bwatangaje ko ikiza ca kolera cateye mu gihugu cose kuva ku wa mbere Nzero 2023. Ico kiza kikaba kimaze imyaka 2 n'igice kitarahera. Abantu 200 baragwariye mu bitaro vyitirirwa Umweranda Augustino vy'Igihanga, 2 bakaba bamaze gupfa. Indongozi z'igisata c'amagara y'abantu zemeza ko zifise ibintu mu minwe nubwo hari ingorane zifatiye kwikena ry'amazi. Muganga Joella Bigirimana arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gihanga avuga ko abanduye babandanya bibonekeza muri komine Mpanda nk'Ibusongo, Murira na Gihanga. Kuko indongozi z'igisata c'amagara y'abantu, ubukene bw'amazi meza kiracari ikibazo gikomeye gitera ico kiza. Mu bice vyinshi abanyagihugu banywa amazi y'inzuzi n'imigazo, rimwe na rimwe irimwo imiti y'uburimyi. Ico kiza ntikigarukira Igihanga gusa, amakomine ya Cibitoke na Bukinanyana namwe mu makaritiye mu gisagara ca Bujumbura nayo nyene arakogwako. Mu bumanuko intara ya Burunga nko muri komine Rumonge irimwo abafashwe n'ico kiza. Kuva muri Nzero 2025 abarenga 1600 baramaze kwandura ikiza c'indwara ya kolera mu mazone atandukanye, 13 bakaba bamaze gupfa mu makomine ya Cibitoke na Bukinanyana. Abanyagihugu bakaba babandanya gushikiriza ko ataco intwaro ya CNDD-FDD ishoboye mu gihe yananiwe mu myaka imaze no kuronsa amazi meza abanyagihugu, kandi hari amasoko menshi y'amazi mu gihugu. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akanya gato duce dutandukira igice gihariwe ikiganiro. Nkuko mwavyumvise mu ntango, uyu ni umwanya w'ikiganiro Iganuke. Kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 Gitugutu 2025 gishimikira kw'ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Timote, ikigabane ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 5, gishikirizwa na Pastor Jamse Uwizeye mu gikurikirana. Bakunzi baradiyo haguruka, turongeye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose abane namwe. Muno mwanya ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro Iganuke. Tugiye gusoma uno munsi dusangire amajambo y'Imana dusoma muri Timoteyo wa kabiri bice 3. Turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Igice ca kabiri cyandikiwe Timoteyo, igice ca 3 duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Reka dusome izina rya Yesu Kristo. Ariko menye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwayo. Abameze batyo wamubatera ibitugu, Imana yacu ihabwa icubahiro. Nshuti bakunzi,
nk'uko muvyumvise n'amajambo y'Imana dusomye ni umukozi w'Imana Paulo canke kuri bamwe bakunda kuvuga Paulo mweranda intumwa Paulo yariko arandikira Timoteyo nk'umuhungu wiwe yavyaye mu by'imwemo amwandikira amubwira bakwiye kuzibukira Imana dutabare cane ku murongo wa 5 niyo yamwandikiye ngo abameze batyo wamubatera ibitugu Imana yacu yagicubahiro aramubwira mu minsi y'iherezo ingene ibintu bizoba bimeze ngo umenye ko mu minsi y'iherezo hazoba hari ibihe bigoye amubwira abantu ngene bazoba bameze ko bazoba bikunda ngo bagakunda amahera bakirarira bakarementanya hari n'intashima ngo bakanegura ivy'Imana Imana yacu itabare cane ngo bakarementanya ntibazoba bigarura ngo harimwo abantu b'inkazi badakunda ibyiza ngo harimo abaguranyi n'ibiranda-muke n'abikakisha ngo bagakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana ngo ndetse ngo bazoba bafise ishusho yo kubaha Imana ngo ariko bahakana ubushobozi bwayo Imana itabare cane uno munsi turavye ibihe turimwo cane cane mu gihugu cacu c'u Burundi reka bariho duhagarara ko tuvuge kuko burya nta ushobora gutosora akajisho rya mugenzi we atabanje kuraba ingiga iri mu jisho ry'uwundi Imana utabare cyane birashoboka ko n'ahandi hoba hariho bitameze neza ariko reka tuvuge hano iwacu ijambo ryavuze ngo mu minsi y'iherezo ngo abantu bazoba bafise ishusho yo kubaha Imana ngo ariko bahakana ubushobozi bwayo uno munsi iyo ugiye kubiraba mu kino gihugu cy'u Burundi dukunda kuvuga ko twashize Imana imbere Imana itabare cyane ni kenshi dutegura n'ibikorane byo gushima Imana haba mu mpera z'umwaka haba no mu yindi minsi mikuru Imana itabare cyane abategetsi bacu ukabona bari imbere haba mu nsengero ukabona ibintu bisa neza Imana itabare cyane ukabona ba procureur mu nsengero kwa Mungu ukabona hageze gusangira bagiye gusangira abasenga aho basangiye n'abandi bose haba gusangira hari n'ababyita ingaburo yera ugasanga abo bantu ntibasiba Imana itabare cyane ariko ukibaza none bamwe bamye gusangira bamwe bamye ku ngaburo yera babandi bamye bazamura amaboko bashima Imana none byagenze gute ngo mu mabohero mu busho butandukanye bariho abacibiza ngondagonde Imana itabare cyane rero umuntu akavyibaza bikamurenga ukumva uko mu gihugu cacu twashize Imana imbere none abanyurujwe bo banyurujwe nabande Imana itabare cyane mbega uko mu gihugu cacu ibice birenga 90% bose bitwa abakristu Imana itabare cyane n'amazina yacu usanga ari bangenda ku Mana bandi ku Mana bansavye Imana n'ayandi yose menshi ndoramana ukumva bose n'abakristu barabatirijwe Imana itabare cyane abo bose ugasanga bafite ibitabo by'amadini babarizwamwo Imana itabare cyane eka abatari abakristo nabo ugasanga n'abayisilamu kandi nabo nyene mu gitabo c'Imana Korani naho nyene ugiye gusoma amajambo yanditsemwo bose amajambo arasa ni bose nta numwe yemera kwica yama nta numwe nta dini na rimwe ryigisha kugirira nabi mwene so none ko kuwa gatanu imisigiti iba yuzuye kuwa gatandatu insengero z'abadivantiste n'abandi bisabato aba yuzuye ko kuwa Mungu insengero z'abakatolika n'abakizwa abo tumenye kwitwa abarokore nazo ziba zuzuye none abantu banyuruzwa n'abande ababuriwe irengero banyurujwe n'abande ababorejwe igufa bo byagenze gute Imana itabare cyane ko tubona kuva ku nzego zo hejuru mu minsi iheze twabonye n'abategetsi bamwe bamwe bari mu nzira y'umusaraba bariko baribuka ibibazo Yesu yahuye navyo ingene byagenze Imana itabare cyane ariko nikibuze ko wumva hari abantu bamaze guheza umunyororo ariko batarekuwe nureke kumva abantu bagipfungiwe ivyiyumviro byabo bya politike kandi twitwa bari mu gihugu kirimo demokarasi Imana itabare cyane rero ni ijambo ryadushitseko
ngo mu minsi y'iherezo ngo abantu bazoba bafise ishusho yo kubaha Imana ngo ariko bahakanye ubushobozi bwayo. Imana itabare cyane. Ngo kandi muri iyo minsi y'iherezo ngo abantu bazoba barementanya amarementanya naco umuntu yo kuri barayavuga ko Imana itabare cyane. Uno munsi abantu bapunzwe bazira amarementanya nako abagize amahirwe yo gushika bafungirwa abo bagize amahirwe reka ndayita amahirwe kuko hariho abandi batagize ayo mahirwe yo gushika n'abo bapfungirwa. Imana itabare cyane. Uno munsi abantu bapunzwe bazira amarementanya ni benshi. Imana itabare cyane. Mbega ndibaza none twemere ibi bihe by'imperuka bitugereko. Imana itabare cyane. Ngo baza barementanya badakunda iby'Imana bakunda amahera. Uno munsi urumva abategetsi bafise amatungo menshi ukumva mu mabanki yo hanze bagiye kubika y'ubutunzi ari ukumva igihugu cabuze igitoro, ukumva igihugu cabuze isukari, ukumva mu igihugu cabuze amahera mva makungu. Imana itabare cyane. Kandi ayo mahera yagiye mu mifuko y'abantu kandi ukumva abo bantu ni babandi bakubwira ko ari abakristo cyangwa abayisilamu cyangwa abantu bose bemera Imana. Nibaza uwo mwemera Imana akora ivyo nkasanga ni babandi bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwayo. Imana itabare cyane. Ijambo rero ryarangiye ritubwira ngo bameze batyo umwami mubatera ibitugu. Imana itabare cyane. Bakunzi muriko muratwumviriza harageze igihe ko dutera ibitugu abameze batyo. Imana itabare cyane. Abo bantu bafite ishusho yo kubaha Imana ariko ntibakore ibisa n'abubaha Imana hageze aho tubatera ibitugu. Abameze batyo hageze ko tubatera ibitugu. Imana itabare cyane. Abantu banyonora banyuruza basahura itunga ry'igihugu, itunga ryo tunze abene gihugu bakarigira iryabo. Abo bantu hageze ko tubatera ibitugu. Imana itabare cyane. Abo bategetsi bakizangondagonde ukumva umutegetsi mu gihugu gikenye yama mu nda y'indege afata ingendo zidakenewe ukumva ngo mu rugendo kanaka yajanye n'umugore n'abana n'abayina bukwe n'abasebukwe kandi iyo byose ugasanga bagiye ku mahera y'igihugu, amakori umwene gihugu yatanze, amatagisi umwene gihugu yatanze, ugasanga ikintu cyari kugwa amahera hagiye ko TVA, hagiye ko amakori n'amatagisi. Ibyo bintu byakagombye kubaka ibikorwa by'iterambere, bikubaka amashure, bikubaka amabarabara, ariko ugasanga uwo muntu agiye kubijyamwo iraha, agiye kubitemberamo n'umuryango wiwe. Abameze batyo hageze ko tubatera ibitugu mu izina rya Yesu Kristo. Yemwe bana bo muri hose mukanguke, dukanguke, duhaguruke, dutere ibitugu abameze batyo. Imana nyinshi dushoboze mu izina rya Kristo Yesu. Data turagushimiye ko uri Imana ivuga kandi uri Imana ikora. Turakwinginze rero ukangure ihanga ry'abarundi, uduhe imbaraga, uduhe inkomezi wa Mana we kugira ngo dushoboze gutera ibitugu abameze nk'aba ijambo ryawe ryavuze. Twebwe nitwo kwishoboza twenyene ariko Mana uri kumwe natwe byose birashoboka. Mu izina rya Kristo Yesu twizeye. Amen.